Niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki mu nkino mu ndero mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu kibano ndabaha ikaze rero mwe wanywanyi duhorana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere cyo gusubira kubana namwe we munywanyi wama witeguriye gukurikira amakuru n'ibiganiro wamushikirizwa n'umunesha kure yawe ukunda cyane ya Isange TV umunesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro abanyagihugu mu bamwanyegejwe. Reka rero nsubire ndabahe kaze mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye nongere ndabahe kaze mu makuru agezwe ko muri uyu mugoroba tunyarukire mu mutekano mu gihe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umugwi wa M23 utera ufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse ibintu binahangayikishije cyane igihugu cyacu c'u Burundi. Kuri ubu rero biravuga ko kuri ubu mwiri joro cyangwa se mu mugoroba ho bahari ngo umugwi witwaje ibigwanisho ujabutse winjira mu gihugu c'u Burundi. Ibi rero bibaye kandi mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mwiri joro ryo kuri uyu wa 25 ntwarante 2025 yashikirije amajambo ateye ubwoba agaruka ku mugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ukorera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho yavugaga ko ngo uyu mugwi ubandanya uteza umutekano muke mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo karu Rwanda. Iyi ni ingingo rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango aho yavuze ko ngo mu gihe umugwi wa M23 ushobora kuzotera ibujumbura ngo bitazokwitwa ko ari uyu mugwi wa M23 ngo ahubwo ko bizoba ari u Rwanda ndetse acanavuga ko ngo mu gihe uyu mugwi uzoba ngo ushimye gufata Bujumbura ngo nawe azoca ajabukana Cibitoke Rugo Kirundo ace yinjira mu Rwanda ngo afate umugwa mukuru wa politike y'u Rwanda Kigali. Biramaze iminsi rero biravugwa kuva ubwo umugwi wa M23 wongeraga kumanuka muri Kivu y'ubumanuko ugiye guhangana ni igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bavutikanye guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Kuva rero uyu mugwi wa M23 wagashika muri Kivu y'ubumanuko na cane ugoca ufata Bukavu ndetse n'ikibuga c'indege ca Kavumu ibintu byabandanyije bigarura isuri itari nziza mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu mihinga itandukanye aho ndetse abanyagihugu ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batari bakeyi bavuye mu vyabo baca bahungira mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu rero nyuma y'ivyo byose rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye atangura guterwa ubwoba n'umugwi wa M23 nkuko nubundi bibandanya vyumvikana mu majambo yama ashikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko tubisanga mu makuru ahabwa abanyene yagiye arashirwa ahabona. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko umugwi wa M23 ushobora kuba wifadikanya n'umugwi wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi na cane rero avuga ko umugwi wa M23 kuva ugishika muri Kivu y'ubumanuko uzoca winjira mu gihugu c'u Burundi aho rero yarafise ubwoba avuga ko ngo ushobora kwinjirira muri Uvira ugacujabuka ugashika mu gihugu c'u Burundi. Ni ibintu rero biteye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye na cane ko no mu minsi iheze ubwo yagiranaga inama n'abakuru b'ibihugu ndetse n'amaleta yabo mu Burundi yagarutse ku ngingo y'umutekano muke uri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho ndetse yanagaragazaga ko ngo ikibazo c'umutekano muke wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gihangayikishije akarere na cane leta y'u Burundi. Acavuga ko rero u Burundi ngo bwoba bugiye kwitegurira intambara kugira ngo ntibazokwemere gupfa nk'intungwe nkuko biriko birashikira abo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye atangura gupakira abasirikare ndetse n'abasoda ku mipaka ihuza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda n'u Burundi
aho rero yari afise ubwoba ntangere ko umugwi wa M23 ushobora kujabuka ukinjira mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu kubiri ko birabera ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu Burundi, nuko amatwa dusumira bivuga ko kuri ubu umugwi wa M23 woba ujabutse ukaba ushitse mu Burundi, ibintu ndetse biteye ubwoba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni bara rero riraguye, ni ibintu biteye ubwoba ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura, ibyo perezida Evariste Ndayishimiye yaraye ashikirije bishikiye u Burundi. Umugwi wa M23 umaze kwinjira mu gihugu. Ubu abantu bari kwibaza niba koko perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guca atanguza intambara ku Rwanda nkuko yari yaraye abishikirije umumenyesha makuru w'ikimenyesha makuru ca radio BBC Gahuza Miryango. Mu yandi makuru kandi tubandanirije n'ubundi ngaha mu Burundi, imigambi 10 mu gihe hari hamaze iminsi ariko hakorwa harakarihirizwa ubwenge abakenyezi batari bakeyi. Ni nyuma y'uko kandi umunsi mukuru w'abakenyezi uhimbarijwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutamukanyi wiwe bagatera iteka ivyo birori. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu rero yashikirije amajambo abarira abakenyezi kwijukira imirimo itandukanye kugira ngo babashe gushika kumbona kazoza y'igihugu cihaye. Kuri ubu rero imigambi 10 y'abakenyezi yabaye iya mbere mu ntara zigize Burundi mwihiganwa izwi nka Ladies Ipuriz ryatunganijwe n'ikigo Piage Burundi, niyo yacaguwe kuri uyu wa 25 Ntwarante 2025 kugira ngo izohiganwe ku rwego rw'igihugu. Inyuma y'amahiganwa y'imigambi y'abakenyezi yabaye ku urwego rw'intara, agacagurwamo imigambi 2 ya mbere kuri buri ntara, habaye igice ca kabiri gishira icanyuma cihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu. Imigambi y'abakenyezi 10 niyo yacaguwe muri 18 kugira izohiganwe ku rwego rw'igihugu. Iyo migambi ni umugambi wo gukora ibirato washikirijwe na Ndayishemeje Berize aturuka mu ntara ya Makamba. Umugambi wa kabiri wo gukora amavuta washikirijwe na Riziki Nadia aturuka mu ntara muri Bujumbura Mere. Umugambi wa gatatu ni wo gukora ingwa zo kwandika washikirijwe na Nzoyisenga Laurence, naho uyu akaba aturuka mu ntara ya Ruyigi. Umugambi wo gusudira washikirijwe na Ndayishimiye Floride aturuka mu ntara ya Gitega. Umugambi wo kwegeka washikirijwe na Niyompundu Yvette, akaba rero uyaturuka mu ntara ya Cankuzo. Naho umugambi wo gushona wo washikirijwe na Habimana Dafuhoze, akaba rero aturuka mu ntara ya Karusi. Umugambi kandi wo gukora amasanamu washikirijwe na Dusabe Ange Claudia aturuka mu ntara ya Bururi. Naho umugambi wo gukora umutobe uvuye mu kigaju wo washikirijwe na Nitunga Fidera, akaba aturuka mu ntara ya Ngozi. Naho umugambi wo gushinga inzu yo gushariza abakenyezi wo washikirijwe na Iradukunda Nadia yaturuka mu ntara ya Cibitoke. Aha rero umugambi wo gushona washikirijwe na Kwizera Anita aturuka mu ntara ya Muramvya. Abo bagiye guhiganwa ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa 28 Ntwarante 2025, maze hazacagurwemo imigambi 3 yoba yabo izoce iroswa ingurane ingana miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi ku mugambi wa mbere, naho umugambi wa kabiri ukazoca uroswa ingurane ingana mu miliyoni 13 z'amafaranga y'amarundi, naho wa gatatu ukazohabwa miliyoni 12 zo mu mafaranga y'amarundi. Desire Manirakiza arongoye umugambi Peyaje ahamagarira abakenyezi bagiye kuroswa ingurane ngo kuyikoresha neza kugira bazokwiteze imbere ndetse bateze imbere n'ikibano, bongere kandi bayasubize kugira n'abandi bazoshikirwe.
Mu yandi makuru n'ubundi tuyabandanije kuburiko biravugwa ngaha mu Burundi. Mu ntara ya Bubanza biravuga ko bari inoti y'ibihumbi 2,000 by'amafaranga y'amarundi yarayiteje ukutumvikana hagati y'abavukana, bituma rero umwe muri abo ngabo ahasiga ubuzima. Nkuko tubikesha ikinyamakuru magazine Jimbere mu gitondo cyo kuri uyu wa 2023 ntwarante 2025 niho iryo bara aryagwa, bikaba rero byabereye ku mutumba wa Muyange zone ni takataka komine Bubanza, aho uwitwa Kidumu yishuje Mpogazi amafaranga 2,000 amufitiye, ariko ngo nawe ntiyayamuha, ndetse ngo biza gutuma haba gutumvikana hagati yabo. Muri ayo makuru avuga kandi ava ku mutumba wa Muyange, avuga kandi ko mu gihe bariko baratera induru mukuru wa Kidumu yabwiye muto yiwe ko ngo yoreka gushwanira amafaranga make nkayo, ariko ntiyabyakira neza. Ngo bukeye bwaho yazindukiye kwa mukuru wiwe barashwana. Ivyo bikaba rero byatumye mukuru wiwe acumita imbugita inshuro 3 mukuru wiwe mugikiriza aca aracikana. Umwe yaraheranye ari wenyene Mpogazi, akaba rero yaciye afatwa n'igipolisi yagirizwa ko uwo yishwe ari we Kidumu abona. Uwo rero arongoye zone mitakataka ahamagarira abenegihugu kutihanira, ahubwo ngo bakitura ubutungane bukabatunganiriza ibibazo byose baba ndetse n'amatati baba bafitanye mu gihugu n'abandi banyagihugu bagenzabo. Reka rero mbashimire mwese twari turi kumwe makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, umunesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bavyakorewe hamatohoza. Reka tudusozereye ngaha amakuru yacu, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mwijoro.